Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Imana ishime kandi ihabwe icubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Yesu Kristo nashimwe, atwongeye uyu munsi wo kubaho. Suko turi beza, ariko nuko imbabazi z'Imana ari nyinshi ku bugingo bwacu. Ibyo rero turabishima kandi tubihera Imana icubahiro. Yesu yarakoze kandi kuko yabanye natwe kuva ku munsi wa mbere tugeze ku munsi wa gatanu dusangira amajambo y'Imana. Uyu munsi tumaze ivyumweru bibiri turiko turasangira amajambo y'Imana dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 21. Iyi minsi yose twari tugejeje ku murongo wa 16 duhereye ku murongo wa mbere. Imana ihabwe icubahiro. Nifuje ko uyu munsi tuza gusangira aya majambo yo gusozera kino gice duhereye ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 21 muri kino gice ca 12. Dusome amajambo y'Imana. Haravuga ngo ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu. Namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose. Abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo uguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko horagize. Ariko umwasi wawe niyasonza umugaburire, nihagira inyota umuhicanwa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze kwa makara yaka ku mutwe. Ikibi coye kukunesha, iyamara ikibi ukinesheshe iciza. Imana ihabwe icyubahiro. Narimejeje kwivuga mu kanya yuko tumaze ivyumweru bibiri turiko turasangira iri jambo ry'Imana dusanga muri kino gitabo Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 12 twahereye ku murongo wa mbere. Uyu munsi ku munsi wa gatanu w'icumweru kigira kabiri dusozereye kuri iyi mirongo ya nyuma kuva ku murongo w'17 kugeza ku murongo wa 21. Ariko duhereye ku murongo w'9 ariho twahereye muri kino cumweru turiko. Umutwe w'amajambo uravuga ngo abakristo uko bakwiye kumera. Twibukiranye kandi ko mu cumweru giheze umutwe w'amajambo twari dufise ijambo rivuga ngo ubugingo bushasha. Tugenda turaraba ko mwemu yera duhaye kubitahura no kubitahuzwa. Tugenda turasangira aya majambo yerekana ubugingo bushasha. Ingene umuntu amaze kwinjira mu bugingo bushasha abaho, ingene yifata, ingene yigenza, ingene ingeso ziwe zihinduka, na cyane cyane yuko ubugingo bushasha ari ubuzima tubamwo inyuma yo kuva mu buzima bw'umwijima, ubuzima bw'ivyaha. Ku murongo w'icenda rero twahereye ku rukundo rw'abana b'Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana aho ryatubwiye ngo urukundo rwanyu goye kuba uruheyiheyi, ariko ruba urukundo rushitse hagati y'abana b'Imana. Urukundo rw'abana b'Imana rube urukundo atari urwo kuryajyana, atari urukundo rw'igice, atari urukundo rw'inusu, rube urukundo rwuzuye hagati mu ishengero ry'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Kuva kuri uwo murongo w'9 kugeza ku murongo wa 16 ijambo ry'Imana rituganiriza nk'abantu bari hagati mu ishengero, nka bene data, nk'abakijijwe, ingene tukwiye kubana, ingene tukwiye kwifata, ingene dukwiye kugiranira imigenderanire hagati mu ishengero ry'Imana, hagati y'abizera, hagati y'abakijijwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko ijambo ry'Imana
ntirigarukira hagati gusa mu ishengero, riratambuka rikava mu ishengero rikagenda rikaja no mu batizera, kuko riratubwira n'ingene tubana n'abatizera hirya y'urusengero, hirya y'itorero, hirya ya bene data, abatarakira ijambo ry'Imana, abatarumva ibya Yesu Kristo, abavyumvise bakavyirengagiza, abakigendera mu mwijima. Ijambo ry'Imana riratubwira ingene tubana n'abo bantu. Niyo mpamvu rero guhera kuri uyu murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 21, ijambo ry'Imana ryimutse ryarenze umupaka wa bene data gusa, rirenga umupaka w'urusengero, rigenda rishika no mu batizera. Naye majambo dusoma rero, kuko ijambo ry'Imana, Bibiliya itubwira abansi bacu. Akenshi abansi bacu ntibakunze kuba mu rusengero, naho no mu rusengero ingeso canke imico nk'iyo itabura kubamwo, naho no mu rusengero harabitwa b'Imana tarabana b'Imana, naho mu rusengero harabitwa bene data tari bene data, kuko ishari ririmwo, inzankano zirimwo, ukugirira nabi kurimwo. Ariko na cane cane ibyo tukunda kubibona hirya y'urusengero. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntiwihute canke wirinde gusubiriza mu nkoko, ni ukuvuga ngo kugera ikibi ku kindi ku mwansi wawe. Hari abantu batwanka, hari umuntu akwanka, ibyo ntidushobora kubikura kuko ni kwisiri. Kugeza Yesu agarutse hazokwama hari abakunzi, hazokwama hariho n'abansi. Hari umwansi akwanka, hariho abansi bakwanka. Ibyo niko biri, niko Satani akora tukiri hano mu isi. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ritubwiye ngo niyakugirira nabi, abansi bacu, umwansi wawe ashobora kukugenza kandi akakugirira nabi koko. Bibiliya itubwiye ngo twirinde gusubiriza mu nkoko ikibi umwansi wacu adukoreye. Niba hari umuntu akugiriye nabi, mwene data, barahari, birashoboka ko bakugiriye nabi, ariko ngo wirinde kumugirira nabi nk'uko yakugiriye nabi. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nimba bishoboka mu ruhande rwanyu, mwuzure n'abantu bose, mubana amahoro n'abantu bose. Abantu bose ni ukuvuga ngo abatizera n'abizera. Ku ruhande rwacu turondere kubana amahoro na bene data mu rusengero, abo dusangiye kwizera, abo dusangiye gucungurwa. Niba habaye ikibazo hagati ya mwene so, niba habaye ingorane hagati ya mwene data n'uwundi, igikwiye nuko abana b'Imana basabana imbabazi bakabana amahoro. Igikwiye nuko mu rusengero rw'Imana haba amahoro. Ariko no hirya y'urusengero no mu batizera, twebwe tukwiye gushira imbere kubana nabo amahoro, tukabigerageza, tukabirondera, tukanabikora. Ariko bo ku ruhande rwabo ayo mahoro batayakunze, batayemeye, ayo mahoro tubashiriye, ubwo bugwaneza tubashiriye, batabukunze ngo babwakire, naco bitwaye. Ariko tuba twamaze gukora twebwe ijambo ry'Imana ridusaba nk'abana b'Imana. Imana ishimwe. Ngo kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo uguhora n'ukw'Imana. Iyo tugirirwa nabi, iyo ugiriwe nabi, iyo umuntu akurenganije, iyo umuntu agukoreye ikibi, Imana si uko itabibona. Imana si uko itabonye ibyo bibi wakorewe, ikubwira ngo ureke kwihora, kuko kuguhora ari ukw'Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rikadusaba ikintu gikomeye kandi kiremereye, bene data. Uyu munsi mvuze ngo kiroroshe gukora, noba mbaye injyanja, kuko ndazi ko kigoye. Ico ijambo ry'Imana ridusaba kigoye, ariko dutegerezwa gukora niki? Kiri ku murongo wa 20. Umwasi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icanwa. Bene data, nivyananira gukora si uko hatarababikoze, nivyakunanira gukora si uko hatarababikoze. Stefano bamutera amabuye, yararangamije mu ijuru abona ubwiza bw'Imana, maze abwira Imana, arasenga ngo aba bantu Mana ubababarire kuko batazi ico bakora. Yari Stefano.
jewe nibyananira kugirira neza umwansi wanje, nibyananira kumugaburira, nibyananira kumuha icanwa afise inyota, sinzokwitwaza ngo byari bigoye gukora, kuko hariho intwari mu kwizera, hari abatubanjirije, mbere no muri kino gihe turimwo hari ababikora. Sinzovyitwaza, bizoba binaniye ku ruhande rwanje, ariko ntibizombera justification imbere y'Imana. Mana idufashe cyane. Tukarangiriza kuri uyu murongo uvuga ngo ikibi coye kunesha, ikibi coye kukunesha, ngo ariko ikibi tukinesheshe iciza. Haleluya. Bene data, dusozera igice cya 12. Reka mvuge ngo iciza gihore mu bugingo bwacu, ineza ihore mu bugingo bwacu, ibikorwa byiza bihore mu bugingo bwacu. Ivyo bizonesha ibibi, ivyo bizonesha imigabo n'imigambi ya Satani n'abadayimoni. Imana ibahezagire aho muherereye hose. Ndabyifuza ko iciza kiganza imitima yanyu, nanje niko nipfurije ko iciza kiganza umutima wanje n'ubugingo bwanje, iciza kituganze inshuti z'umusaraba, kibe ariryo darapo tugera twifatikanije, ariryo darapo tugera dufashe mu maboko yacu, abatubona bose, abatwitegereza bose batubone ko ibyiza gusa abarivyo bituranga. Yesu abahezagire. Ndabifurije weekend nziza. Yesu Kristo akitutije kubaho cyangwa ataragaruka gutora ishengero, naho ku munsi wa mbere. Imana ibahezagire. Amen.